Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho merereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byusubira ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo ikize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri hirisho. Akaba yari amakuru haba yiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, nk'iperereza, mugati y'akazi na muntu, mu makungu kuri ndetse n'andi makuru yose haba yiriwe avugwa ijya nino. Reka rombahe ikaze mu makuru yacu yo muri hirisho. Hakaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Bombori intambara yasuye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze haramutswe umuganga CNL Honorable Agathon Rwasa, aho Honorable Agathon Rwasa yasubiriye gushusha umutwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse kuri ngubu intambara yasuye kuba intambara abadede kuri ubu bakaba bahagaritse umutima. Aya makuru mu kanya turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido, nayo turaza akuyabashikiriza. Turaza no kunyarukira no mu yandi makuru yose atandukanye ariko aravugwa ngaha mu Burundi ndetse n'ijya n'ino hatandukanye, yose turagaruka mu kanya tuyabashikiriza. Ico ndabibutsa mu fende suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko tubashikiriza umwanya n'umwanya kuri monesha kuri yanyu mukunda cyane himwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabaha ikaze nshuti banywanyi bacu mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, na cyane rero amakuru agiye guhera ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Nyuma yo kwakwa umuganga CNL ndetse no kwankirwa kwitoza, boba bagiye kwanka ubuzima Agathon Rwasa abayemo, cyangwa se boba bagiye kwaka cyangwa se kwambura ubuzima Honorable Agathon Rwasa. Imvo n'imvano ni iyihe? Nta kindi, reka tubashikirize. Hari uwaduhaye intahe yatanguye agira ati hari umugabo abuza itiro Evariste Ndayishimiye, arazi neza ko yamutsinze mu matora ya 2020. Muri 2023 iperereza ryamuhaye raporo ko ngo bahirahiye bakareka umugambwe CNL ukitaba amatora y'abashinga amateka ngo batari no gushobora gusubira kwiba itsinzi y'uwo mugambwe. Nuko umugambwe wiwe barawumwaka muri 2024. Evariste Ndayishimiye ashiraho amategeko atuma wa mukeba adashobora kwitoza mu kibanza nk'uwigenga. Umukeba nawe nyene ngo atora amayeri yo kwitoza aciye mu runani Burundi bwa bose, yamara iperereza ribandanya kuburira Perezida Evariste Ndayishimiye riti ikintu cose urya muntu arimwo kizotugutsinda. Mbere n'abanywanyi ba CNDD FDD biteguriye kumutora. Perezida ategeko ngo hobaho guhonyanga amategeko, wa mugabo arabuzwa kwitoza. Ariko kandi ikibazo kiracari cose, amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027 ariho azoba. Hoba ngo hoho ngo ntibikenewe ko wa mukeba arinda ngo kuba afise umugambwe kugira ngo yitoze. Imitwe irashushe ku nkono umuti uriko urasha wico bazomukoza imbere ya 2027. Nubu ngo kirazira ko azosubira guhiganwa na Evariste Ndayishimiye. Biragoye ngo kuronka itegeko ribuza umuntu uwo ari we wese kwitoza ngo ntibice bigaragara cyangwa se bimenyekana, ariko ngo navyo ngo bazobigerageza. Inzira ngo zikomeye ni zibiri, iya mbere ni ukumwica canke kumfunga imbere y'umwaka wa 2027.
uwo mugabo nta wundi ni Honorable Agathon Rwasa. Honorable Agathon Rwasa yoba ariko arashaka kugandagurwa. Mbega ariko arashaka kugandagurirwa iki? Hari ibyabaye ejo bundi haheze kwigenekerezo rya 24 Nyakanga uyu mwaka, aho twari twabibatangarije imodoka ya Honorable Agathon Rwasa yajanye abana be ku ishuri kubera ingorane z'igitoro. Imodoka iba irahagaze hafi y'ishure mu kurindira ko abana basohoka mu masaha ya saa 6, aho ngo niho umushoferi wayo yabona umuntu aje arayifotora, aranimbanda cane ku mparati amaja inyuma. Niho ngo haza umupolisi afise inkoho asaba umushoferi wa Honorable Agathon Rwasa kumanura ibiyo vy'imodoka. Umushoferi aravye hirya no hino abona imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vox yirabura itagira imparati, imodoka ivugwa ko yarimwo abagabo 6 bafise inkoho. Umushoferi agira ubwoba aca aravutura imodoka ariruka, yavuga isi imuja inyuma. Ivyakurikiye vyabaye nk'ibyo dukunze kubona muri filime z'abanyamerika. Avenue Muyinga Chose Prince Louis Rwagasore, ibarabara rya Jardin Public IPA, ibarabara ryinjira mu Gatoke mu Cibitoke, Boulevard Mwezi Gisabo. Umushoferi wa Rwasa yakijijwe nuko ngo azi kunyonga imodokari yiwe. Honorable Agathon Rwasa ntiyarimwo muri iyo modokari, ntawuzi neza ico bano bantu bashaka. Boba bari bicura ko Agathon Rwasa ariyo arimwo. Mbega boba bari bashaka kunyuruza umushoferi wiwe, boba bari bashaka kugandagura uwu yirimwo. Ubutumwa kuri Honorable Agathon Rwasa, nta bandi bashobora gukora ibyo byaraye bibaye atari abakozi b'iperereza. Ubutumwa kuri Honorable Agathon Rwasa birumvikana ko ari ubwo kumubwira ko bamubona ataho azobacikira. Kumbure urundi rugamba rw'ubuzima ruratanguye kuri Honorable Agathon Rwasa. Ikindi kimaze kuboneka nuko Evariste Ndayishimiye adashoboye guhiganwa mu Burundi, arazi ko ata nico afise ajana mwihiganwa. Mu myaka 5 amaze ku butegetsi, Evariste Ndayishimiye yarishe igihugu ko ntaco atazokora kugira ngo yikure ko uwo ari we wese yoshaka kubahiganwa naho yoba umunywanyi wa CNDD FDD. Naho peyaje muri peyaje Burundi, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye kuri uyu wa 25 Nyakanga uyu mwaka side ya Gahongore ibubanza, aho ngo hariko harangurwa ibikorwa byo kwimba ubutare bwo mu bwoko bwa amethyste vert. Ivyo bikorwa bishigikiwe na peyaje Burundi vyahaye akazi urwaruka 54 kuri ico kibanza. Itoni zirenga 100 nizo zimaze kwimburwa mu mezi 2 aheze gusa. Igisata c'ubutare kiri mu migambi 13 ni minini igiye kurangurwa na peyaje Burundi. Iruhande y'iyo site ngo hari izindi site 8 ziriko ziracukurwa mu ntara ya Kera za Rutana, Kirundo, Bururi ndetse na Karusi. Naho ubushakashatsi mu bujyanye ubushakashatsi ngo burakwiye gushirwamwo uburyo bwinshi kugira ngo ufashe mu mbona kazoza ya 2040-2060. Kwa 25 Nyakanga uyu mwaka ndetse na 26 Nyakanga uyu mwaka mu nyubakwa zo mu ntango zo ku Mutanga, abashakashatsi ba kaminuza y'u Burundi barakoranye mw'ikoraniro riba buri mwaka.
boba kandi bakaba ngo bariko barabira hamwe ibijanye no gufungura neza hamwe ndetse n'ibidukikije amagara y'abantu ibijanye no guhingura ibifungurwa nk'uko byavuzwe na Juma Shabani umuhanuzabikorwa w'ikigo c'ingoma y'Ububirigi AHS gisanzwe gifata umugongo iyo kaminuza y'igihugu c'u Burundi. Kucivugo kigira kiti amagara ingaburo hamwe ndetse n'ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe. Iryo huriro ngo ni akaryo ku bashakashatsi bakiri bato ko kwerekana ibyo bashoboye gushikako mu bushakashatsi bwabo bijanye no guteza imbere ingaburo amagara meza ndetse no gukingira ibidukikije. Abo bashakashatsi basanzwe babifashijwemo n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo ikigo AHS, Banki ya Afurika y'Iterambere BAD ibicishije mu gisata cigisha iby'ingaburo EANSE, abaswisi ishiramwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS, PNUD, Banki y'Isi yose ndetse n'abandi. Ubwa Prudence bararunyeretse arongoye kaminuza y'u Burundi ubushakashatsi ni karahara mu ruganda ntibacura mu iterambere. Uravye ivyo kaminuza yacu ihamagariwe gushaka duvise mu gutera mu mbono kazoza ya 2040-2060 ugaca uraba amafaranga yagenewe ubushakashatsi vyoba vyiza yongerejwe kugira ngo tubandanye kuzana inyishu ibibazo by'abenegihugu. Yagize ati tubandanye kuzana inyishu ibibazo bibangamiye abanyagihugu. Saveri Crispin aserukira OMS abona ko ingaburo itagarukira ngo kubyo umuntu ashira mu nda gusa, ahubwo ngo nyabona igaburo ngo yerekana amagara y'abantu n'akazoza ak'igihugu. Kubw'ivyo kandi uwo muyobozi haraterwa impungenge n'ibimenyetso byo gufungura nabi biguma bigwirirana muri Afurika n'u Burundi muri rusange budasigaye inyuma. Umuvyibuho urenze, obesite, diabete, ivuduka ry'umurindi w'amaraso ndetse n'ibindi bitandukanye. Haspe aributsa kandi ko urugamba rwo kurwanya gufungura nabi ari urwa bose, agahamagarira ndetse leta y'u Burundi n'abandi batandukanye bose bakorera muri ico gisata kubishiramwo uburyo bwinshi bushoboka. Ico nuko kandi ibigo by'ubushakashatsi biri muri ayo makoraniro ari 5 ari byo CRSCNE, CRAVE, CNSTA, QUILASA n'igisata cigisha ibijanye n'ingaburo EANSE. Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afatikanyije n'abagumyabanga b'umugabo CNDD-FDD muri komine Bubanza mu masengesho mpuzamadini asozera ukwezi kwa Nyakanga. Yisunze ijambo ry'Imana yakuye mw'ikete ubutumwa Pawulo yandikiye Abaromani 12:3-8 wigishije ijambo ry'Imana yahamagariye indongozi gusenyera ku mugozi umwe bakomeze ngo kandi ubumwe mu ubo ngo batwara. Akaba kandi yasavye abari aho nyene uko buharanira kurangura neza umwe wese ico ajejwe nguko arico giterera mu iterambere ry'igihugu. Mu mpanuro yatanze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe hanuye abarongozi kwirinda ingeso zitabereye zotuma ngo Burundi ngo butabandanya inzira y'iterambere burimwo. Muri izo ngeso harimo ngo nko kunyonora ubutunzi bwa leta,
kuko ngo uwusesagura ubutunzi bw'igihugu atuma hatarangurwa neza imigambi y'iterambere. Iyo icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Siriyake Nshimirimana yashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifadikanyije nabo bagumyabanga, kandi yaca amenyesha ko ababera icitegererezo mu nzira y'iterambere. Yaciye kandi hamagarira n'abandi bose bagumyabanga gukura amaboko mu mpuzu bakore cane kugira ngo Uburundi bushikire yambona kazoza y'Uburundi bwifashe 2040 kandi Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Reka bashimire mwese banywanyi bacu mwari kumwe natwe amakuru n'imiganiro tutobashikeza muri isaha tuzozere ngaha tuze gusubira amakuru araza kuba agizwe ko kuri nomuresha kuri nyuma cyane muri Rudende ya Isange TV. Mwe kuvyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tubariko turabashikiriza.